Nitika ridasanzwe guhura namwe kuri uno mugoroba ndabahaye ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana hano makuru yacu ngira mushikirizwa na jewe Arlette Mugisha. Hano makuru twabateguriye uno musi nta makuru agizwe n'ingingo nkuru uzikwirikira. Igicapo c'isoko nkuru ya Bujumbura ngo caramaze kuja habona, hasigaye uburyo kugira ngo iyo soko yubakwe nayo ngwingingo ibuza gukorera hanze y'amazu y'ubudandaji hano muri komine Mukaza ngo ningingo itoroheye abadandaza batari bake. Ndabaha ikaze rero mukanya nido ryano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana nkuko nari mpejeje kubibamenyesha. Igicapo c'isoko nkuru ya Bujumbura caramaze gushigwa ahabona ngo hasigaye uburyo bwo kugira ngo iyo soko kitangurwa kubakwa. Ni nkuru ya mgenzi wacu Jire Varne na Kimana. Uburyo bwo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura ni bwinshi cyane. Igicapo cyayo cyaramaze guhera n'uburyo buriko buregeranwa. Bivugwa n'umushikiranganje ajejwe inyubako za leta Dieudonné Dukundane yari kashikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi 6 aheze. Abashikirije cy'ubundi nuko bifuje ko isoko nkuru ya Bujumbura kubakwa ishusho y'ibitera tujanye n'igihugu imbere cyifashe. Abahinga bacu rero baramaze kugicapo bashikirije n'abatwemera kurira rero igice kugira n'iki nuko y'amabanki yari kurusha mutahe ntaho bakorera muri soko y'umutahe n'abandi kugira amafaranga kuko icyo gihe cyo kubaka ubu amafaranga menshi cyane aho sesanginari n'isimu barona gushira amafaranga menshi. Wari bizo kwigiye gukurikira kugiye zitanye n'abanyamahanga ko bifuza ko bizo twabwiga byose ubiruhara imbere yatanzwe icyo cyarabonetse bitwa marabiganira ibiganiro abantu bashaka imitahe gutanga kubaka ntabwo. No kubijanye n'ikibazo cyo kubaka inyubako rusangi, uwo mushikiranganje yavuze ko babanje kwihutira kwegeranya ibibanza kugira abanyamitahe bazokoroherwe. Kwegeranya ibyo bibanza uburyo umuntu aje kugira kubaka inzu kurundi impamvu akwiye. Tumaze rero kwegeranya ibibanza bitari mu Bujumbura n'igitega na Tuse. Ikizokurikira muri iyi minsi ya kuba mu guhamagara abanyamitahe turabe ko akikoro ka leta mufasha kandi tubiziye ko katunze cyo bafashije muri ya ntumbero y'uko ayo mazu y'amazu azibutse. Yuko y'amazu azibutse. Amazu azimba kubera iki? Kubera ko kibanza cyo kubaka izindi. Ndabona ibibanza bimaze gusha kuri iyo nzira bizo bizindi nk'uko yahora. Ivyo biruko mu gihe hatekanijwe ko inyubako rusangi zizokubakwa no mu ntara zitandukanye zo hagati mu gihugu kugira abanyagihugu babe mu bigwati. Tubandanya mu bijanye n'igisata c'ubudandaji, abadandaza bo muri komine Mukaza ngo niborohewe n'ingingo yaraye ifashwe yo kubuza gukorera hanze y'amazu y'ubudandaji. Ni nkuru dukesha mgenzi wacu Gerard Nishimwe. Mu gihe hari ibibanza bimwe by'ubudandaji nk'umwero n'ibindi vyakoresha igice c'ibibanza kirangwa imbere y'amazu mu kuvyakiramwa abaguzi, ibiro bikuru vya komine Mukaza bimenyesha ko iyo ngendo yahagaritswe. Kuri iyo ngingo abasanzwe babeshejeho n'umwuga w'ubudandaji mu makaritsiye atandukanye y'igisagara ca Bujumbura baravuga uko bakiriye iyo mpinduka. Aho mu nzu haraba hato kubera inzoga nyinshi zabujijwe n'amategeko, ibiyeri, amamusiteri, inzagwa ko zinyobwa ku murango. Nk'uyu muntu adanazo tuduheki akabama mu cumba kimwe akaba ari hayigarira muri nyacumba ciwe nyene. Twebwe tukaba ahanyura ziko bahasambuye hahora hubatse kubera ivy'amategeko. Rero umuntu yitijije nkaho imbere y'inzu je mbona bahabujije boba babujije umudandaza kumererwa neza, bakabuza n'uwari kwa nkutwa duheke kumererwa neza. Byose suunywa suudandaza n'ubuhombe kuri bose. Je mbona ko ivyo bintu ari kugira ngo bafashe umunyagihugu canke bafashe n'uwo muntu ariko adaraza utwo tuntu bose baba bahomvye. Baragira ico basaba kumvo zakazoza ku rudandazo rwabo. Ubwanje nkahagaragara mu mwanya batararonka umugambi bakoresha bohatiza nyene inzu imbere y'inzu akahakorera akabara arahashira agatebe ari waranso hazimanira akahamuzimanira ntibibemwe ngorane nuko yahazimane mu imbere y'inzu we abanze abirindire
mugabo naho nyene babanze barabe nyene ko bishobora korohereza abanyagihugu n'abene gihugu kubera urabona n'ubuzima burazimvye urashobora gusanga atagira hashira intebe mukacu usanga kugira abeho ashatse kwifashisha aho mwibarabara mugabo yegereye inzu yiwe nko hagati muri quartier hadacu imodoka nyinshi nyene mu bene gihugu akaraba kaborohereza. Imvo nyamukuru y'iyo ngingo ni mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano muri komine ya Mukaza nk'uko tubisanga muri iryo tangazo ryasohotse kuri uyu wa mbere Ruhuhuma uyu mwaka. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'amagara y'abantu ishirahamwe Bonne Santé pour tous ngo rije guterera ibitari bike mu bijanye n'amagara y'abantu hano mu gihugu c'u Burundi. N'inkuru ya mugenzi wacu Alain Lohisi Ndongozi. Mu ntumbero yo kongereza akanovera igisata c'amagara y'abantu ishirahamwe Bonne Santé pour tous ryashize mu ngiro imigambi itandukanye ishigikira ico gisata mu Burundi. Imwe muri iyo migambi ni ugushiraho ishure ryisumbuye École Paramédicale kaminuza yitiriwe Abamanyusi Université Panafricaine des Mages mu Gifaransa hamwe n'ibitaro Polyclinique Saint Joseph bifasha kuvura abagwayi batandukanye bikongera bigafasha kongereza ubumenyi abanyeshure biga kuri ayo mashure. Dr Emmanuel Banzubaze umuyobozi wa kaminuza yitiriwe Abamanyusi avuga ko iyo kaminuza ifise ico isumbije izindi kaminuza. Niki ishuri kaminuza ifise cyayo ifise intumbero kugira ngo isumvye za kaminuza zindi ziri ngaha mu Burundi. Ico murumva yuko nkaya mu masteri ane navuze no kuvuga yuko izi zitatu biologie clinique science biomédicale nta na hamwe mu Burundi kiri mbere no mu Rwanda mbere no mu Buganda tubona ngaha gufiya muri East African Community yitwavuze ya biochimie iri appliquée en agroalimentaire et santé. Master ya kabiri nayo dufise twasavye nayo nyene niyo bita master en santé publique et sciences économiques. Rero ubutunzi n'amagara y'abantu birajana atabutunzi buhari n'amagara y'abantu bishoboka. Rero muri iyo master nayo twasavyemo aba département ndwi naho nyene menshi ngaha mu Burundi nta yahari mbere no mu karere nyene nta yahari. Nawe Sonia Butoyi aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Bonne Santé pour tous aramenyesha impamvu iryo shirahamwe ryabayeho bivuye ku vyiyumviro by'abakora mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no mu bushikiranganje bw'indero bagize iciyumviro cyo kunagura akanovera mu gutanga ubumenyi baca bahera cane mu gisata c'amagara y'abantu kugira ngo hashobore kubaho abavuzi babinonosoye bafise akabirya mu bisata bitandukanye. Ibitaro Polyclinique Saint Jacob ni bimwe mu bitaro vyitunganije neza kuko bifise ibisata bitandukanye nk'ibivura amaso, amenyo, igisata cakira indembe, igisata cakira abavyeyi baja kwibaruka n'ibindi. Byose bikaba bifise ubuhinga n'abaganga bishoboye. Nayo mu gisata c'indero iruhande y'igisata c'ubuvuzi iryo shirahamwe ryarashizeho igisata cigisha ururimi rw'icongereza mbere uhahejeje araheza karoswa impamya bushobozi ahabwa na kaminuza ya Cambridge yo mu gihugu c'Ubwongereza. Tubandanya n'amakuru yacu ishirahamwe Orikome rirasaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira bakinge intambamyi zitaraba mu gihe hamwe amazi yo mu kiyaga Tanganyika iyo bandanya aduga nko mu makarti atandukanye ya Kabondo na Asiatique. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Benoit Sindayigwaye. Ishirahamwe gishinze kurwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta Orikome ivuga ko itewe impungenge nuko leta itariki irakora ibishoboka vyose kugira hakingigwe abene gihugu bari hagufi y'ikiyaga Tanganyika. Bivugwa ko mu mezi make ico kiyaga gishobora kuduga kugera mu makartier ya Kabondo na Asiatique. Yanduwimana avugira Orikome yabishikirije kuri uyu wa kabiri Ruhuhuma mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Hari amazu menshi, hari amaserivisi ya leta menshi, hari amaserivisi y'amaorganisme mpuzamakungu menshi, hari ibitaro bitari bike, hari amatribunale hajya ya Muha nihari yose. Eka aho mvuze ivyo ntavuze izasoko za Kinindo, ivyo amazi yatanganyika kamara gushika aho muri za quartier Asiatique na za quartier Kabondo, aho ibice bya hariya zoba vyovyo
biri nko kumugani uva ntawe uzoba kibona ikintu na kimwe. Ivyo byose mugabo bikaba inzego za leta atana kimwe tubona bariko barakora kugira ngo bakinge impanuka. Agasaba leta ko yoshiraho umugwi w'abahinga bigenga kugira bige ico kibazo. Dusavye rero leta mwishirame urikoma yokora ibishoboka vyose kugira ngo bashireho iyo commission, uwo mugwi w'abantu batandukanye bafatire ku bantu b'ingirakamaro bashobora gutanga ivyiyumviro ku buryo abantu bari hafi y'ikiyaga Tanganyika mbere n'inzuzi zo mu gisagara kugira bashobore kurokoka, bashobore kuzorokora ibintu vyabo. Ivyo biruko mu gihe abubaka bobo babandanya gushika ku mazi, aho itegeko rigenga amazi ryoryo ritegeka imetero 150 ntarengwa uvuye aho ku mazi. Imbere yuko tubandanya amakuru yacu ubundi abasaba dukurikirane ibihayanisho. Biraje vyihuse. Ganza TV yitwa Ganza TV kuri Star Times. Ama championnat Bundesliga. Championnat Arabie Saoudite. Championnat Brésil. Coupe des Nations. Ama documentaire kuri Star Times hamwe n'amaserie ya novela. Tubibona byose duciye kuri decoder za Star Times, DTT na DTH n'amateleviziyo. Murashobora kugira abonnement ku munsi, ku ndwi canke ku kwezi. Byose biri ku giciro ciza. Star Times, profitez de la vie numérique. Dusozere ntayavugwa mu makungu tukaba tuyakesha Gerard Nishimwe. Amakuru avugwa mu makungu tuyahere mu gihugu ca Kenya, aho umuriro wadutse mu gatondo co kuri wa gatanu igenekerezo rya kabiri ruhuhuma mu gisagara ca Nairobi, umugwa mukuru w'ico gihugu, aho wahitanye ubuzima bw'abantu batatu n'abarenga 300 bakomeretse. Inyuma y'imigwano miremire hagati y'uwo muriro hamwe n'abajejwe gutabara ibiza n'isibe, amakuru ava mu buyobozi avuga ko uwo muriro wavuye kwituragurika rya gaze yari mu bubiko bw'ico gisagara. Uwo muriro wahitanye imiduga itari mike n'amazu bacururizamo, tutibagiye n'amazu y'uburaro yahiye. Abantu bayabamwo benshi bakaba bari bakiri indani mu mazu kubera iyo nsanganya yashitse mu ijoro hagati. Abantu bagera hafi 271 bashizwe mu bitaro vy'i Nairobi n'abandi batatu bahasize ubuzima, nk'uko vyatangajwe n'umuyobozi mukuru w'igipolisi Douglas Kanja yari yashitse ku kibanza cabereyemwo iyo nsanganya. Dutandukire n'ayavugwa mu gihugu ca Nigeria, aho ico gihugu ca Nigeria cabujije abafaransa kwinjira batabiherewe uburenganzira. Igihugu ca Nigeria kikaba kidakeneye abafaransa bagera ku bibuga vy'indege vyo muri Niger. Indege zikorera Niamey umugwa mukuru ngo ziyemeje kutazongera gutwara ingenzi z'abafaransa aho berekeza, nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru AFP. Amwe muri ayo mashirahamwe atangaza ko ingenzi yose ifise ubwenegihugu bw'Ubufaransa ko atabagifise uburenganzira bwo kwinjira ku butaka bwa Nigeria, gutyo ntibazongera kwemererwa mu ndege zabo zerekeza iyo baja. Umubano hagati ya Nigeria n'Ubufaransa wakomeje kononekara kuva kuwa 26 Mukakaro 2022, umunsi wo guhindura ubutegetsi. Ubuserukizi bw'Ubufaransa muri Nigeria bukaba bwugawe ku mugaragaro. Muranunga yari Elvis Munyaneza yaduteguriye ayo makuru avugwa mu makungu, ari no duciye dusozerera ko ano makuru yacu y'uno munsi, ariko kuba dufatiye hagati mu nkundire ndabasubiriremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Igicapo c'isoko nkuru ya Bujumbura ngo caramaze kuja ahabona, igisigaye nuko haboneka uburyo kugira ngo iyo soko yubakwe.
nayo ingingo ibuza gukorera hanze y'amazu y'ubudandaji muri komine Mukaza ngo nije korohereza abadandaza hano muri komine Mukaza batandukanye. Nino ngaho rero duciye dusozerera n'amakuru yacu y'uno munsi. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, ndabifuriza kubandanya mugira ibihe byiza mwongera mukurikirana n'ibiganiro bica kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Murakoze mugira ibihe byiza mu banyu no mu byanyu, mubandanye muroranirwa.